abo tweho turarinda ubugingo linda abandi barinda amatungo yabo nanje ndarinda umutima wawe kuko niho vyose bibera indani. Mbega yemwe ndamuharire n'ivyo yankoreye n'ivyo yavuze n'ivyo yangiriye n'ivyo yanyiciye n'ivyo yanyonondeye, nutabikora na so wo mwijuru ntazoguharira. Haraho wibaza ngo ngira nsoma ibindi nahejeje, ariko ngiri riravuze ngo hari abahigwe nabo bantu bagira imbabazi mu mutima wabo, hakaba imbabazi. Ndaguhariye bivuye ku mutima, so wo mwijuru arabiraba akanezerwa akaguharira. Uravuze ikintu toharira, Stefano yahariye abariko baramutera amabuye. Uravuze ikintu toharira, Yesu yahariye abariko barazibagura. Uravuze ikintu toharira wewe, ico kintu bagukoreye muri Kigozi nzima co tumuvuga uti naho hoze iki sinotanga imbabazi ni giki ucukizana imbere ya Mesiya. Wa munsi ntiwahariye nuzubireke kandi witature n'uwo mubipfa. Hari abandi bavuga ngo ndarindiriye yuko azoza kunsaba imbabazi.